kwigwanira cyangwa gushobora kwitabaza kugira ngo asubire ku isi y'abazima. Ikimenyetso kigira ikindwi ni kugira ntihageze mu gihe cy'ijoro ugiye kuryama muvuye kuzika, ukumva umengo umutima urakuriye cyane rwose, ukumva umengo umutima urababaye cyane rwose, ukumva umenga nta mahoro uronse, ukumva umenga ntimeze neza. Icyo ni ikimenyetso cyerekana yuko wewe uwo muntu yapfuye, ntiyapfuye gute kugina, ahubwo uwo muntu ashobora kuba ari ngaho mu nzu, ashobora kuba bagiye kumukoresha amabi kugira ngo abarozi kugira baronke inyungu zabo. Ikimenyetso kigira icy'umunani, inyuma yo guheza guhamba uwo muntu hari ibindi bimenyetso Imana iberekana kugira ngo berekane ko umuntu yapfuye atapfuye. Kuko kawaida iyo ishimo ryo kwimba umuntu yapfuye bagiye kurihamba ngo umuntu yapfuye akarimushyiramo, ibi bintu bibonekana. Mugiye yigiyemo ikintu kitari umubiri w'umuntu yapfuye, ni kuvuga iki muri kaya kaburi cyangwa hajyana bahambye umuntu, uzubona hazuka ibintu bitamburirwa byinshi, uzubona hari ibintu bimeze nk'impaya imbeba nyinshi ku bwinshi, uzubona hari ibintu by'intuzegi imende ku bwinshi, ibintu by'ibisuda byinshi gose. Umenye yuko muri kaya kaburi hajya ahantu ugiye guhamba ujya muntu si umuntu yagiye guhamba, ahubwo mwene wanyu cyangwa so wanyu cyangwa inyo kwawe cyangwa inde. Ni kuvuga iki? Abarozi bamutanze ikimanzi, bamuturage kumukoresha, kandi ugerageje ufise ubumenyi n'ukumira gukwiye urashobora kumugarura ku isi y'abazima bigikunda. Ikimenyetso kigira icy'icenda ni iki kugira ni kumva iyo uramutse winjiye mu nzu kandi uzi ko wa muntu wanyu yamaze kwitaba Imana agiye kumuhamba, agiye kumushingura, ukumva umenga ijwi ry'Imana riraguhamagaye. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza yuko wewe ujya muntu atarapfa akiri muzima. Ikimenyetso kigira icy'icumi ni kugira ni kuba uri mu nzu ukabona ko nabukwi hariho igitutu kiguciye pembere kiragiye kandi kigiye n'ijwi. Icyo ni ikimenyetso cyerekana yuko ujya umuntu uvuye guhamba si uhambye aracyari muzima, ahubwo ukamukoresha ibindi bintu. Ikimenyetso cya nyuma aho ndagirije ko ni kuba wateguye ifungurwa ukadishyira ahantu, umara kudishyira ahantu uko nabo twasohoka pembere ugaruka usanga za fungurwa zose zariwe zose zaheze. Mwana wa mama, ibyo ni ibimenyetso bigaragaza umuntu yapfuye atapfuye, umuntu akakwitana n'iki n'abarozi. Mwana wa mama, uburozi ikintu kibi rwose, ntabwo uzi guhenda. Iyi si iri ku bintu byinshi, ntabwo uzi guhenda. Ndashaka kukubwira nyoko nyina w'umuntu ashobora kwica umwana, cyangwa umwana akica nyina, cyangwa ise w'umuntu ashobora kwica umwana, cyangwa umwana akica se. Kubera iki? Umaze kuba uri umurozi na kigonge ubufise. kandi uburozi si mukanguroge gusa, apana no kugira inzigo irende cyane gose, no kugira wivu urende cyane gose, no kutipfuza ko umugenzi wawe yotera imbere, cyangwa umwana wawe ko yotera imbere, cyangwa umuvyeyi ko yotera imbere. Nubwo n'uburozi mu bundi. Hama ndabifurije ibihe byiza n'umunsi mwiza mu banyu no mu byanyu. Ndasabye yuko mushobora kudufasha gukora subscribe na partage na jeme kugira ngo ibiganiro byacu bishobore gushika kure. Kuri YouTube mwandike Dr. Swale Online TV, kuri TikTok mwandike Dr. Swale na Twotimana, ama kuri WhatsApp ni note ya WhatsApp ni guteranya amajana 257 32 amajana 8 795 cyane guteranya amajana 257 32 amajana 981 amajana 462. Imana ihizagire Uburundi n'Abarundi, yongere ihizagire indongozi zacu, cyane nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi nabo basanzwe kuyobora Uburundi n'Abarundi. Murakoze cyane. Wowe wikeka ko wahumanijwe canke warozwe, hari umuganga karuhariwe yabigize umwuga. Wowe wikeka ko ufise inyatsi, kubura uruvyaro, kwisanga mu kibazo cyo kubengwa, kugira ikibazo c'akazi canke mu kazi, karibu cyane arafasha n'abibwi byabo, avura amoko yose y'uburozi n'imyuka mibi. Emwe Dr. Swale ni umuhinga dasanzwe, akabigenero ku bari kure. Nimwinde gutwita ikajyanye ngo musanga ahari kuri telefone gusa. Dr. Swale arabikemura. Ukeneye ubufasha akorera mu gisagara ca Bujumbura, zone Buterere, hafi ya Maison Verte, ibarabara rya 27 muri DB. Mwakure kuri akamenyetso ko guteranya amajana 257 32 amajana 899 amajana 275 canke akamenyetso ko guteranya amajana 257 32 amajana 981 amajana 932. Dr. Swale ni umuganga w'umuhinga atahandi uzomubona, akoresha ubuhinga utamenyerewe mu kuvura. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Naam.
ta'ala wa barakatuhu. Kwa Islamu amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose. Mwiriwe canke mwaramutse canke ijoro ryiza canke igitondo ciza canke umugoroba mwiza, bivanye naho muherereye. Abari mu gihugu cy'u Burundi, abari hanze y'igihugu cy'u Burundi, abari mu buseruko bw'isi canke mu manuko bw'isi canke mu burengero bw'isi canke mu buraruko bw'isi. Imbere ya byose mbanje gushimira Imana umuremyi w'ijuru n'isi, wewe yadushoboje gushika kuri uyu mwanya n'isaha, si nguvu zacu canke ubushobozi bwacu canke ukumenyekana kwacu kwa cyane canke ubumenyi bwacu burenze baranamba, ahubwo ni ubushake bw'Imana. Kubera yuko bamwe muri twebwe baragwaye, bararemvye, abandi bari mu bibazo bitandukanye, abandi bariko baratabaruka, ariko je nawe turi bazima. No gushimira nyir'icyubahiro umuvyeyi wacu, umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, nyir'icyubahiro nyakubahwa Evariste Ndayishimiye, ni umukuru w'igihugu itwararika ineza y'abene gihugu, amahoro muri rusangi, urukundo muri rusangi, umutekano kuri bose, iterambere kuri bose, urukundo kuri bose. Aragahora ku ngoma mutama wacu nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, ndetse nabo basangiye kuyobora Uburundi n'abarundi. Uno mwanya no saha sinumva ngira ngo ndabarangize cyane gose, narimaze igihe ntabonekana bivanye n'ibibazo bitandukanye, ibi nabiriye anya canke no gufatirwa cyane kubuzi bwa cyane. Uno mwanya no saha njigarutse kandi kugira ngo ntange ikiganiro kuvyerekeye uburozi. Umwana wa mama, isi yarahindutse, isi yarahindutse, ntagira uzo guhenda. Umwana arica umuvyeyi akica umwana. Ibyo onya birahari kandi kubizokwamaho, kuko namwe mwumvise yuko hariho abarozi batumwa gutanga ibitambo abana babo. Nyoko arashobora kuba mubi cyangwa akaba mwiza, so akaba mubi cyangwa akaba mwiza, cyangwa umwana akaba mubi cyangwa akaba mwiza, bivanye n'iki? Bivanye na kaifa n'umugwi aba arimo. Kuno mwanya nino saha naje kugira ngo nshobore kubaganirira ibi bimenyetso bikaze cyane gose, noramuka ubibonye bizogufasha kwitahura no kumenya mbe uyu atabarutse n'ambariso wawe, n'ambari mama wawe, n'ambari mwene wanyu, mbega urupfu rwiwe nubwo kuri, mbega urupfu rwiwe uvuye ku Mana. No munsi nyigishe, no munsi ikigwa cy'uno munsi ke turabe mbe urupfu umuvandimwe wawe apfuye cyangwa yatabarutse cyangwa yapfuye, ni urupfu rw'ukuri cyangwa ni urupfu rwakozwe n'abana bantu. Ikimenyetso cya mbere ni kugira ni gukunda kurota indoto. Gukunda kurota indoto wumva umenga ujyanye mu ijoro nabukwe, ukumva umenga hari ijwi rivuga ati ewana kanaka ingo umfashe, kanaka ingo umfashe. Wewe hari umuntu wanyu yapfuye, nukunda kurota indoto ubona aguhamagara avuga yuko gira ushobora kugenda kumufasha. Icyo ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza yuko uwo muntu wanyu yapfuye atapfuye, ahubwo umuntu yatanzwe ikimazi. Abo ni babandi bakoresha kuza kwiba imiskura, bakoresha kuza kwiba miskura, bakoresha kuza kwica abantu, ibintu nk'ibyo onya. Nimba ibyo bimenyetso uje kimaze kucumva, tahura neza umuvandimwe wawe cyangwa umuvyeyi wawe nubwo yatabarutse ntabwo aratabaruka vy'ukuri, ahubwo nimba uri umuntu ufise ubumenyi burenze cyane gose kandi ukaba ufise n'ikintu kwemera gukwiye gose, urashobora kumugarukana akagaruka akisanga kandi asubiye mu isi y'abazima. Ikimenyetso kigira kabiri rugirane kurota ubona ahantu ugiye guhamba mwene wanyu canke umwe mu bantu ba hafi yawe mu miryango canke mu babanyi, ukarota ubona
irimbira pasutse akaburi kageze karapasutse hama arazutse havuyemwo umuntu wa muntu uranyiravuyeyo hama wa muntu ariko aragendagenda n'amaguru ubunyumenga urusumenga agarutse yisanga ateye aja muhira niwarota ubona ku kaburi aho wahambiye umujya muntu ukarota ubona akaburi karapasutse ukarota ubona wa muntu arazutse hama ukarota ubona ujya muntu ariko aragendagenda yerekeza muhira ico ni ikimenyetso cya kabiri kikubwira yuko ujya muntu atapfuye by'ukuri ahubwo yaranyegejwe bamutwaye mu isi y'iki y'abarozi kandi ukoresheje ingufu n'ubumenyi bufise canke n'ububasha Imana yaraguhaye ashobora kugaruka ku isi y'abazima. Ikimenyetso kigira gatatu n'ubwirane ni guhura n'ibibazo bitandukanye cyane gose mu gihe cy'urupfu. Abantu hari umuntu utavye Imana, abantu bakapfa abantu amasanganya menshi ku bwinshi, amaaccident menshi cyane ku bwinshi, ibintu nk'ibyo onya canke ukagira ukabusanga mu gihe ku musiba cyangwa ku runtu by'urupfu ugasanga abantu ni benshi, ugasanga yani amasanganya ni menshi, ugasanga amashari ni menshi, ugasanga induru ni nyinshi nk'ibyo onya. Byose ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza yuko uwo muntu yatabarutse yagiye gupfa, ntiyapfuye kutegeko ry'Imana ahubwo yatowe n'abarozi. Ndakunda kubabwira abantu burya anya ntumwumvire kira munsi ngapfuye ngabapfuye, hariho abapfa kutegeko ry'Imana n'abapfa batari kutegeko ry'Imana. Ikimenyetso kigira kane ni kubona umuntu yitavye Imana yapfuye yamaze gupfa, wagenda kumuraba hehe ukabona umenga ku maso iwiwe ukabona umuntu yapfuye tubasanga tumenye ko umuntu yapfuye akanya ukabona ku maso iwiwe ariko arava indugumba. Nubona umuntu yitavye Imana ukabona hanya amaja ku ruhanga rw'iwiwe ukabona indugumba guma afumuka indugumba indugumba, umenye ko umuntu atarapfa akiri muzima ahubwo bamutwaye mu bundi buzima ntarapfa kutegeko ry'Imana. Nicyo cyose imizi ndakwerekana uramubibonye ku muntu witavye Imana, umenye ko umuntu ntarapfa aracyari muzima. Ikimenyetso kigira gatanu ni kubona ahantu bagiye gutabaruka, ahantu umuntu yitavye Imana nongera guhamba umuntu hajya ahantu hahambye ujya muntu udoshe subira kandi nyuma y'imisi cyangwa muri 3 ugende urabe uzosanga akaburi kagize ntikameze nk'agafoba nko kujya dufate rara y'umuntu yapfuye baramuhamba bagashaka ivu ugasanga umenga harakantu kakadunduri kagashimu kakadunduri kagasozi ariko waje imisi 3 ugiye kuraba muzosanga kajya gashimu kacukeye hagati, bisigura yuko ujya muntu yagiye guhambwa so yagiye guhambwa ahubwo yagiye guhambwa muri bya yandi kuvuga ibituma utumusha ikindi kintu kimbe naco ujya muntu uvuga iki ni kimenyetso cyekana kujya muntu yapfuye atapfuye ahubwo bagize abarozi bamutwaye mu bundi buzima butaribwo ahubwo umunsi wo gupfa n'wagera azotabaruka ahubwo kandi n'ikimenyetso cyerekana yuko wewe namba ufise ubumenyi namba office ukwemera gukomeye cyambere ubumenyi hama ukwemera ushobora kumufasha akagaruka ku isi y'abazima. Ikimenyetso kigira gatandatu, wewe namugize ahantu habaye ikintu zikiriyo hari umuntu yapfuye hamukumva mukukirega kukuba kwa kukuryo cyangwa kubavu ukumva umenga hari ibintu bikina gose, ukumva umenga hari ibintu biceza gose, ukumva umenga hari ibintu byiruka mu mubiri bigendagenda mu mubiri wawe, umenye neza yuko cyo n'ikimenyetso cyerekana yuko uwo muntu wagiye ko urupfu rw'ubuye cyangwa kukiriyo umuntu ntarapfa kutegeko ry'Imana ahubwo yatowe canke yatwawe n'abarozi kugira ngo agende gukoreshwa amabi. Kandi uko imisi igende itero turamugarura niko bagenda bamukura ku isi bazima dusanga yari bagenda gusubira